ati Mana y'ijuru n'isi, iyo uhangamye mu ijuru uramiza amaso kuri isengero ijoro n'umutaga, abazeza bose ntihagire n'umwe azogenda utamubonye. Uramiza amaso ijoro n'umutaga kuri iki kibanza muri isengero, kugira ngo uwuzoze wese kuhasengera ntihagire n'umwe azogenda utamubonye ngo umuhezagire, ngo uraheza wumvirize ibisabisho by'abawe bazoguturira muri iyi ngoro. Iryo jambo kandi mu mwumvire mbanze ndabibwire, kuko nta karyo keza kagiye kaboneka kugira ngo ndabibwire. Jewe ni Padiri Desire Ntazimana, nkaba patiri mukuru wa paruwase ya Muramvya, nkongera nkaba n'icyariho cy'umwepiskopi mukuru wa diyoseze muri Bujumbura, niwe vikariya ya Muramvya isanzwe iri muri paruwase ya Bukwavu. Igahari no kuzina ry'umwepiskopi mukuru wa diyoseze yafatiriwe kuko igikorwa cyo guhezagira iciwe bwite, mugabo afatiriwe arashobora kurondera intumwa bikora ko yose akamuserukira muri iyo vikariya yantumye ngo nze ndangure iki gikorwa ceranda, arantuma kandi ngo ndabaramutse ndabashikirize n'umuhezagiro. None mwakire ndamutse yiwe, mwakire n'umuhezagiro wiwe. Iri jambo ry'Imana rero duhejeje kumva rijanye n'uyu miduga mweranda turimwo wo guhezagira ingoro y'Imana. Mwumvise yuko guhezagira isengero n'ivya kera, no mu nsezerano ya mbere mwavyumvise ingene umwami Salomo, kuko ico gihe umwami niwe yaserukira igihugu c'abemera Imana. Mwumvise ingene yakoranije abantu mu gitandukanye, bose nibaze kuko uyo muhezagiro uraberekeye bose. Twabyumvise, none namurana yuko mwakorakoranye muraza muva mu mibano yose ikurikira iri shure rya Nyarucamo, ariko n'abandi bakristo babo baje, abasanzwe b'abangaha cyangwa abo mu yindi mihingo Bujumbura n'ahandi, mwese mwaje kugira ngo mugaragarize Imana icubahiro muyifitiye, kandi meze mwakire uwo muhezagiro w'Imana ushingiye ku kwemera kwacu kutemera Imana. Umunezero nawe wakira. Twumvise uyu mwami Salomo akavuga ati mbega Mukama, wowe n'amazu n'amazu atakubumba, mbega iyi ngoro nakubakiye si ubusa. Ariko urusengero naho Salomo uto yari yubakitse rwose barayitwaritse. Ndabavugane namwebwe turavye iyi sengero ingene isharije, ingene imeze neza, bica bigaragara ko namwebwe mwabikoranye icubahiro mufitiye Imana, kuko murazi ko iyi sengero ni inzu y'Imana, ni ingoro y'Imana, mwubakiye Imana. Kandi naneka yuko kugira ngo ibindi biva mu kuzimu iduruke ishike hejuru isakabe isirikugwe nguku, byarabasavye ukwitanga. Sintekereza yuko urugero rw'ukwitanga rutabaye rumwe, kuko mu bintu byose barabaje imbere y'abandi, ariko ndazi ko mwese mwabishyize ku mutima yuko icyo atanga kiboneka ibisabisho. None mwumve yuko mu kugira gutyo mwari nashe Imana, iyo Mana nayo iheza ikabasubiza mu dukane mu kubahezagira. Twumvise rero uyu mwami Salomo mu gisabisho karavuga ati Mana y'ijuru n'isi, iyo uhangamye mu ijuru uramiza amaso kuri isengero ijoro n'umutaga, abazeza bose ntihagire n'umwe azogenda utamubonye. Uramiza amaso ijoro n'umutaga kuri iki kibanza muri isengero, kugira ngo uwuzoze wese kuhasengera ntihagire n'umwe azogenda utamubonye ngo umuhezagire, ngo uraheza wumvirize ibisabisho by'abawe
bazoguturira muri iyi ngo. Iryo jambo rirahambaye niryerekana twebwe turiko turavuga uno munsi mu gisabisho cyo guhezagira nawe nyene twashingiye na twebwe tugatira Mukama isengero ni rwawe, ingo ni ryawe, uwoza ngaho wese azoba ashaka na wewe senga ayisaba ibi na biriya aba ariko arayisenga. Imana rero turiko turayisaba kugira ngo izoreze iturabe byiza igihe cyose tuzoba turi ngaha turiko turayisenga. Twese kandi rero ingene Yesu Kristo ngo yinjiye mw'isengero bagasanga abantu bariko bakora muri umugore w'Imana ibitari ivyo, araza arabirukana ababwira mw'ijambo ati iyi ngoro irahezagiye ni ugusengeramo Imana, si ugukoreramwo ibintu by'ibitaro by'ibiti. Wamaze kwitorora uburyo waje abantu rero ibibuga n'abandi akabakiza. Ingoro y'Imana rero yabatunezagirwa turamba n'umutima wo kuyitwara bitaha, urabona isa neza imeze neza, iramba imeze neza, n'itwara y'ibintu byamurayisukura neza, birabereye kandi tuzobikora. Idirisha ry'Amerika risubize ko vuba. Yitwa mbere n'amashuri amwe yari ku mashuri, aho usanga ishuri kera ryanditse ibiro byose, muri mugasanga hasigaye ko gato cyane ibica inusu. Ingoro y'Imana igira amateka. Dogama no mu kuza kwisengera ngo twese twamara icyubahiro cyo kumenya ko mu ngoro y'Imana ari aho gusengera. Rimwe na rimwe abavyeyi hari aho siko babo ni ikibazo kinini ku bana babo kutwarika abana babo mukababwira ngo harabamo kwibagira kuko umwanya w'imisatsi umwanya muremure ku buryo byoba ngombwa ko abana barira mu isengero. Imana umengo habaye mu isoko ushobora kumugaburira atasha avuye mu misa utarinze guterera ibipapuro n'ibindi byose n'ibitabo byose ngaha mu ngoro y'Imana. Sinumva kubitera ko murasaba sosiyete twazi mukuru ari ngaha n'abandi bazoza bakabibutsa. Neza agiye muri twebwe agira ati dore ko umuntu kwaza mu isengero mukaye akarote agakoze dukora byose ibi byose dukora kandi turabona akasho no gusuka akabisonga. Neza agiye n'umwe atuduha kujana kuko nibyo twumvise kwisomwa cyakazi. Yanda rero agacaga kuryo jambo agacavugana amajambo akomeye cyane ngo ko dufise iyo mihango bakunzi banje nitwitorere rero ubumane bwose bw'umubiri n'umutima tubandanye kwigira beranda n'icyubahiro dufite Imana. Icyubahiro dufite Imana nicyo kidutuma duharanira ubwo bweranda kuko igihe tubwaye mu mwijima kandi twaba gusenga Imana dutukisha iyo Mana. Ngorera nawe ugaturwa n'abakwe dutukisha Imana. Mwese muramaze kubibona iyo umwana afise indero gafite imico mibi abavyeyi biwe bibatera icyeyi. None natwe rero ko dufise umutima w'ukwemera tubandanye dutera imbere Imana utekeka tukaronka ingoro isharije gutya nziza nk'uko tuyisengeremo neza n'imitima yacu iheze ibisikuye neza ishagije neza, hanyuma n'imigenzo yacu igaragare ko turi abana b'Imana. Niyo tuzoba turiko turafasha na babandi bahuye n'abandi bakiri mu mwijima, niyo tuzoba turiko turabafasha kugaruka ku Mana kuko niyo babonye ubukristo bwacu bakamenya ko twabuvune ngaha nabo bazuka muri ngo kugira ngo nabo nyene bashobore kugendera mu muco. Umukama aduhezagire twese. Umuvyeyi wacu Bikira Mariya yame adusabira. Bikira Mariya muvyeyi w'Ekleziya dusabire.